Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu n'umwanya w'amakuru agezweho twabatunganirije kandi mugiye gukurikira. Turi ku mugoroba kuri uyu wa gatatu ku itariki ya 24 ukwezi ni Mukakaro 2024 aho muri hose turabahaye kaze mumenyereye ko tubagezaho inkuru zivugwa muri politike, igisata c'umutekano, igisata c'ubutungane, igisata c'agateka kazi na muntu bivugwa mu ntwaro, mu budandaji, mu migenere y'u Burundi n'amakungu, mu bisata bindi bigiye bitandukanye tutadondaguye. Hari amakuru kandi biba bishikirizwa n'abenegihugu biba mu makaritsiye ndetse no mu bice bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi. Tubigarukako ntitwibagira kandi n'ayandi makuru habavugwa mu bisata bitandukanye, ariko kandi tukanibanda niba bivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi hamwe n'ibimenyesha makuru tutibagiye n'ayandi menshi aba yatugezeho aciye ku masoko yacu dufise irya nino mu bice bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi. N'umwanya w'amakuru rero agezweho mwese tubahayemo kaze. Muri uyu mwanya rero tukaba tugiye kwibanda kuyirabana n'igisata c'umutekano. Uhejeje kubibona kuri titre iranga aya makuru, nta yindi nkuru tugiye kugaruka ko ubwa mbere ni inkuru y'ingene ingoro z'umugambwe wa CNDD-FDD uri ku butegetsi ziri muri zone ya Buterere zose, amadarapo akaba yamanuwe muri iri joro n'abantu batamenyekanye bose, ndetse akaba yaturiwe. Ndetse no mu gatondo muri zone Kirama mu gisagara ca Bujumbura naho akaba hatowe impapuro zitagira umukono zoba zakwiragijwe muri iyo zone mw'ijoro ryakeye. Ivyo byose rero tuzaza kubigaruka ko mwumvirize biri muri urwo rupapuro. Urupapuro rero iyo rutoraguwe bigaragaza ko icuka kitifashe neza mu ndongozi nkuru. Turaza kugaruka kandi ku yindi nkuru y'urupfu rubabaje rwababaje abantu benshi. Ni inkuru rero yakwiragiye irya nino, nta yindi rero ni y'urupfu rwa Ambasaderi Artemo Simbananiye. Numwe mu bategetsi rero bagize uruhara rukomeye cyane mu myaka 15 ya mbere y'u Burundi bumaze kwikukira, nk'uko rero yavyanditse no mu gitabo yasohoye mu mwaka uheze. Artemo Simbananiye niwe mutegetsi wo hejuru yari akiri muzima mu bariho mu gihe c'urwimo rwa 1965 hamwe n'urw'igihumbi 1972. Turaza rero kugaruka ku buzima bwiwe. Vyona kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako. Iyi nimbonesha kuri ya Hejuru TV turabahaye kaze. Mu gatondo ko kuri uyu munsi kuri uyu wa gatatu ku itariki ya 24 ukwezi kw'indwi muri zone Kinama ni mu gisagara ca Bujumbura, abanyagihugu rero bakaba baguye ku mpapuro zakwiragijwe muri iyo zone mw'ijoro ryakeye. Nako kandi ingoro z'umugambwe CNDD-FDD ziri muri zone ya Buterere zose, amadarapo yamanuwe muri ijoro n'abantu batamenyekanye bose, ndetse aca aturirwa. Ivyo rero bikaba vyaheruka kuba mu gihe Rede Tabara ariyo yigambye ko yajanye amadarapo, mu gihe rero hari habaye n'igitero. Amadarapo Rede Tabara rikaba yari yajanye na ya CNDD-FDD ndetse iciyaturira. Hari urwo rwandiko rero rwatowe rwanditseho amajambo agira ati itangazo ngo barondekazi baca umugani mu Kirundi bati Imana ifasha uwifashije. Ngo muri ino ntwaro ya CNDD-FDD murabona tugowe ayatavugwa, abategetsi baturongoye ntibanezwe gutorera umuti ingorane zacu kandi arico babereye, ahubwo baguma baduhaya ko bamerewe neza ata kibazo bafise. Ntibagarukira aho gusa, barongera bakadushinyaguriza mu kuvuga yuko atabukene n'inzara abanyagihugu dufise. Iryo tangazo rikaba ribandanya rigira riti twese turazi kandi turabona ko ubuzima buzimvye ku rugero rutari bwigere rububaho n'igihe igihugu cari mu ntambara. Ku bari bahari murazi ko iyi nzara dufise atayo twari dufise, akazi ntikakiboneka, ubushomeri haba mu bakozi no mu rwaruka bwabaye ndanse n'ibindi tutiriwe turavuga. Mwebwe nyene muzi kandi mubayemwo umwe wese ku rugero rwiwe. Iryo tangazo rikabandanya rigira riti ingorane zose turimwo mu Burundi abategetsi nibo bazidutera kuko batadufitiye imigambi myiza mu bikorwa, bayifise ku karimi gusa. Ivyo navyo murabonaho bitugejeje. Ngo twemere koko abadutwara abagome badukindaga muri ubu buzima bubi turimwo bonyene badushizemwo, mu gihe bo batunzwe n'amakori n'amatagisi dutanga kandi ari twe tubashiraho. Niko uwanditse iryo tangazo akarikwiragiza mu benegihugu
yanditse. Akaba yabandanije ndetse aheraheza agira ati ejo inkoko niyo ngoma ngo nibaturya akara tuzosidukane niyo twiyamirize intwaro mbi muzi mwese ituveko tutavuye hasi Imana izoronka aho Imanira we dufashe dukire aya marushwa ngo tsinda ubwoba twese hamwe ngo turafise ingufu zo gukura ku ubutegetsi abadupfukamye mu nda. Niko iryo tangazo ryatowe mu gatondo ko kuri uyu munsi ni muri zone Kinama mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu rero bakaba bazitoye ndetse bakaba bariko barisomera ivyo vyatangajwe. Murumviriza ko rero ayo matangazo ariko aratorwa ku bwinshi muri iyi minsi, nta ndwi zitatu ziheze n'ubundi ku kirimba c'umukuru w'igihugu ibwiye kwa Ntare House hatowe ayo matangazo atagira umukono, ariko yo ico gihe yiyamiriza umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Ibintu bimaze gutyo rero bikaba binerekana ko ibintu bitifashe neza ku burongozi bwa Varisito Ndayishimiye, ndetse bikaba binatera bamwe bamwe ubwoba, abandi bakigira bati ivyo ni ivyahozeho, izo mpapuro turazimenyereye. Reka tubandanirize rero ku yandi makuru. Ambasaderi Artemus Mparaniye nawe yashingiye se yoba arinde. Artemus Mparaniye yavuga ko atazi neza umwaka yavukiye ko, ariko yagereranya ko hari mu 1935, akaba yavuka muri komine Matana mu ntara ya Bururi muri ncabwenge za mbere z'abarundi. Akaba yarize no muri kaminuza yo mu Bubiligi ya Université Catholique de Louvain, angiriza muri kaminuza yo mu Bufaransa Université de Sorbonne mu gisata c'amategeko mu 1962. Akirangiza amashuri aho mu 1962. Artemus Mparaniye yashitse aba umuyobozi mukuru w'ubutungane muri Nyakanga 1965. Umwami Mwambutsa yamugenye kuba umunyamabanga wa leta ajejwe ubutungane. Inyuma y'ukwezi kumwe agenwe muri ayo mabanga ariho rero muri Gitugutu 1965 hageragejwe kudeta ya mbere mu Burundi. Umushikiranganji wa mbere Leopold Biha araraswa bikomeye, ariko Imana irakinga. Mu nyuma aravugwa arakira. Ikirimba c'umwami kiraterwa, ariko umwami ahava atabarwa n'abasirikare. Nyuma y'iryo geragezwa rya kudeta rero hari abategetsi batari bake baciriwe imanza zo gupfa, harimwo umukuru w'inama nshingamateka Mire Bucumi n'umukuru w'inama nkenguzamateka Joseph Bamina. Izi manza rero ziri mu vyabandanije gukomeza impari n'indyane mu Barundi mu gihe Artemus Mparaniye yari mu bafashe ingingo zikomeye z'ico gihe. Mu 1966 Artemus Mparaniye yagenwe n'umwami Ntare wa gatanu Charles Ndizeye kuba mushikirangoma w'ubutungane. Ubutegetsi rero buhindutse uwo mwaka nyene, Artemus Mparaniye yaragenwe na Perezida Michel Micombero kuba umushikirizamanza kizigenza Repubulika, aranamara n'igihe abangikanije ayo mabanga no kuba umushikiranganji w'ubutungane. Umwaka rero aba yarongewe yani mabanga kuko iperereza ry'igihugu Siyode Nationale be n'iryo vyo gusohoka no kwinjira mu gihugu vyashizwe munsi yiwe. Mu bisanzwe Artemus Mparaniye ari no bagize uruhara rukomeye mu itembagazwa ry'intwaro ya cami n'umuzo wa Repubulika mu Burundi. Muri Gitugutu 1967 imigenderanire ya Perezida Micombero n'umushikiranganji w'ubutungane yaratosekaye. Artemus Mparaniye rero akaba yaravugojwe agira ko aranafungirwa no mw'ibohero rikuru rya Mpimba Ingozi muri Munyonyo 1968. Mparaniye yararekuwe aca arasubizwa mu mabanga ahambaye, maze hagenwa kuba umushikiranganji mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe imigambi ya leta. Mu 1971 Artemus Mparaniye yagenwe kuba umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu, mabanga rero yabayemwo gushika mu 1974. Mu nyuma rero agenwa kuba umushikiranganji w'indero ku nkora ya Perezida Bagaza. Artemus Mparaniye akaba yaraserukiye Uburundi muri ONU New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu nyuma rero aja Addis Abeba muri Ethiopia guserukira Uburundi muri OUA ni Organisation Union Africaine. Amabanga rero y'igihugu akaba yarayarangije mu 1985. Yoba rero yaranahunze no mu 1987.
inyandiko nyinshi cane ziremeza ko Artemus Mparaniye ariwe yatumye umwami Ntare wa gatanu afatirwa mu Buganda yongera aratahanwa mu Burundi muri ntwarante 1972 aca aricwa muri Ndamukiza 1972. Izo nyandiko zivuga ko Simbaraniye yahuriye mu ndege na Ntare wa gatanu baraganira, umwami rero amubwira urugendo agiyemwo mu Buganda kwa Perezida Idi Amin Dada. Ageze Bujumbura, Simbaraniye yoba yaraciye yumvisha Perezida Micombero itegurwa ry'ifatwa ry'umwami, yongera rero yongeye kwaha i Kampala kuvyumvisha Perezida Idi Amin Dada. Mu mwanya muto Artemus Mparaniye yaragize n'ingendo hagati ya Bujumbura na Kampala, birangira Ntare wa gatanu ahenzwe ko agiye gutembera mu gisagara kimwe c'Ubuganda, ahabwa indege ya Perezida Amin Dada n'uwujejwe kumucungera ubuzima, ariko birangira indege yururukiye ku kibuga c'indege ca Bujumbura amajanwa gufungwa i Gitega mu ngoro ya se. Haciye rero ukwezi umwami Ntare wa gatanu Charles Ndizeye yahavuye agandagurwa mu ikambi y'abakomanda i Gitega. Mu kiganiro rero yigeze guha BBC, Artemus Mparaniye yarahakanye ko ari we yateguye ifatwa rya Ntare wa gatanu, naho yemeye ko ari we yagize ivyo biganiro vyo kumufata. Yaravuze ko ataruhusha afise mw'iyicwa ry'umwami. Zeni Plus Mparaniye mu 1971 Artemus Mparaniye yaravuzwe cane mu mugambi w'ifatwa w'incabwenge z'abatutsi bava cane cane Muramvya no mw'Ijenda, bagirijwe ko bashatse gutembagaza Perezida Micombero muri coup d'etat yitiriwe Major Jerome Ntungumburanye. Ibi vyarangiye hariya abaciriwe imanza zo gupfa, zo gufungwa ubuzima bwose n'ibindi bihano bikomeye. Mparaniye rero akaba yaragirijwe ko ari mu bashatse ko abaciriwe urubanza rwo gupfa baca bicwa. Umunsi nyene rwasomewe ko ariko ko mu nyuma Perezida Micombero yahavuye atanga imbabazi abisabwe n'abategetsi benshi bo mw'isi. Ibi navyo nyene Artemus Mparaniye yarabihakanye ko ataruhara yabigizemwo na rirya atarakijejwe ubutungane. Ikintu gikunze kuvugwa cane kuri Simbaraniye nico bita Plan Simbaraniye, ivuga ko hari umugambi wo guhonya abahutu. Ibijanye n'uwo mugambi byavuzwe ubwa mbere mu ikete umushikiranganji Komanda Martin Ndayahoze yarungikiye Perezida Micombero mu 1968. Abavuga uwo mugambi bemeza ko ari wo wateguye ubwicanyi bwakorewe incabwenge z'abahutu mu 1972. Kinaco nyene Artemus Mparaniye yaraciyamirije, anavuga ko abavuga iyo plan batarigera berekana aho yoba yanditse mu gihe yoba yarabayeho. Abataronse akaryo ko kumva ikiganiro ca Artemus Mparaniye na Yusuf Mugenzi kuri BBC, kikaba rero caraciyeho. Artemus Mparaniye rero akaba ajanye n'amabanga menshi y'igihugu, kuko amakuru hari avuga ko Ambasaderi Artemus Mparaniye yitavye Imana hirya y'ejo muri kimwe mu bihugu vyo mu karere. Artemus Mparaniye rero akaba yarashengeye mu myaka 89. Muri imyaka yiwe ya nyuma yarasubikiye n'ishengero Eglise Vivante imbere y'amategeko. Ambasaderi Artemus Mparaniye akaba ajanye n'amabanga menshi cane, ngo birabaje no kubona igihugu kitigeze gishobora gushiraho umurwi severe wizewe n'abarundi bose kugira nka Artemus Mparaniye yashobore kuyagira abarundi ukuri kose kuvyo yabonye, kumbura akanasaba n'imbabazi ko vyari kuba bikenewe, vyose bigafasha kunywanisha abarundi. Mu gitabo ciwe ca nyuma Artemus Mparaniye yavuga ko yifuza ko habaho inzira nziza yo kunywana no kurinda ko hasubira kubaho ubwicanyi mu Burundi. Uburundi rero burahomvye ko ngagiye adatanze n'icesi ntahe yiwe, ngo hari umuco utazigera uboneka. Muri kino gihe rero c'ikiganiro tukaba duhojeje umuryango w'umuhisi Artemus Mparaniye. Tugere no ku yandi makuru, ku bindi biriko biravugwa. Hari ibinyamakuru rero navyo vyandika. Ikinyamakuru BNP Media Burundi naco candika ko hambavu y'ibisata vyari bisanzwe bishigikirwa n'ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi, n'igisata cikawa kigiye gushigikirwa. Bikaba vyashikirijwe na Moise Nkurunziza, umuvugizi w'ubushikiranganji bwa mbere nyuma y'umubonano umushikiranganji wa mbere Guverineri Yakobo yahawe userukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lisa J. Peterson hari kuri uyu wa 24 mu Kakaro. Abategetsi rero bakaba baganiriye ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, harimwo imigambi ya leta isanzwe ishigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cane cane mu gisata c'amagara y'abantu, uburimyi no gufungura neza. Iyo migambi yose iriko irarangurwa ibikoresho uburyo bungana n'imiliyoni
70 z'amadolari y'abanyamerika. Mbavu y'iyo migambi waserukira Amerika mu Burundi akaba yamenyesheje ko hagiye no kwitabwaho igisata c'ikawa. Umushikiranganji wa mbere akaba yakiriye kandi urongoye igisata cegamiye ishiramwe mpuzamakungu kijejwe iterambere PNUD Mathieu Chiwowela yamushikirije imigambi iryo shiramwe rigiye kurangura mu Burundi mu kiringo c'imyaka 4 uzotwarira amafaranga angana n'imiliyoni 297 z'amadolari y'abanyamerika. Turakengurukiye cyane mwe banywanyi bacu mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho. Mbasabire kugira ngo ntimuze gucikwa n'andi makuru tuza kubagezaho. Iyi nimbonesha kuri Hejuru TV. Imana ibahezagire.